Hamaze imisi havugwa ubugizi bwa nabi bw'abantu bitwaza modoka, imiduga, amajipe cyangwa amakamyoneti ariko ibiyo bitabona. Hariho abavuga ngo bamwe baranyuruzwa, abandi bavuga ko hariho nabibwa bakabanza henda ngo babaha amarifti n'ibindi byose kugira bagirire nabi. Twakoze amatohoza ntabo turafata ubwo twagomba kumenyeshe abarundi bose n'aba mu Burundi ko guhera uno munsi hafashwe ingingo yuko abagendera mu modoka z'ibiyo bitabona nk'ibita vitre teinte kibujijwe. Uzoshaka kwigenderamwo wese azosaba uruhusha mu bushikiranganji hagati mu gihugu itambere rusange n'umutekano. Tubahaye umwanya wo kuva uno munsi gushika kuwa Mungu w'indwitangura byose baze babikuyeko. Uwo tuzofata ku munsi wa mbere amenye ko azohanwa mwe vy'akarorero kugira ivyo by'ubugizi bwa nabi bitanguye kuvugwa bihere abarundi babeho neza. Kandi navugwa ko hari abiyitirira inzego z'umutekano babikora cyane cyane urwego rw'inyamiramabi bwo mwigendereza cyangwa bakitirira n'inzego z'igihugu kugira bakore ivyo vyaha bitwaje izo modoka zirimo ibiyo bitabona. Kuvuga uno munsi gushika ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 28 kwezi kwa gatanu mwaka wa 2023 niwo munsi wa nyuma wo kuzogendesha imodoka idafise uruhusha. Udafise uruhusha azofatwa nk'inkozi y'iki. Yabi ya Reta, ibi ya Reta, itabi ya Reta, twe turaba imodoka yari ya Reta itegezwa kunari ko ifise uruhusha. Idafise uruhusha uyigenderamwo tuzomuca amande kuko ntutubaza wenda tegezwa kuronka uruhusha. Uwo ukeneye azobidusigurira tubone ko bikwiye cyangwa bidakwiye turumuha. Uwo tubona bikwiye tuzorumuha. Uwo tubona bidakwiye ntako tuzomuha. Yandikira umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu itambere rusange n'umutekano asigura neza igituma ashaka kugendera mu modoka ifise ibiyo bitabona. Nabidusigura tukumva turavyumvise tuzomuha uruhusha. Tutavyumvise ntako tuzomuha. Umushikiranganji akorera nibaza ko atawutaha.